Est-ce que mu buryo bwakiriwe Doben uburyo bamwakiriwe ubona mubereye Doben ubona mubereye ku munyamahanga kwe Doben na Big Fizzo ninde amushaka none abo bantu bo bakompara kubera abantu ntushobora baririmba oya bararirimba bose mugabo hari uririmba n'usubiramwe ntushobora kubakompara hari uririmba n'uwigishije uwundi none wo tubakompara urabakompara kuko bose bari muri game abarundi bama bavuga ngo Hello guys, mumeze neza sonda baramukije abakunzi bo ku Mugo Media TV nizere ko mumeze neza so ni link Arlene Alu comme d'habitude Miss Mafseri gwamenye musumeno so guys uyu munsi murabona yuko wa mutumire wanje yagarutse ariko uyu munsi ndumwishikira uri mwishikira vraiment mu bwami bwo ku Mugo vraiment niyo mpamvu uhigendera uko wishakira kabisa kandi nibaza ko bidakenewe ko nenda kwidondora uwo munsi oya babwire ku bakunzi bari ko baradukurikirana bashasha kuko basabone baguma baza baguma bagwira reka ariko je mfise ikibazo kubera iki bose batazira rimwe bose nibazire rimwe hanyuma nzibize bisabe gusubira kurinda kwidondora oya uzi impamvu batazira rimwe uyu munsi dukoze ikiganiro kukaryoha mugenzi ariko araba ikiganiro ashira kuraba uwundi hewe urazi rero ku Mugo bashize ikiganiro acatumira tindishosho kivyaryoshe uwundi nawe acaza ariko rero ikiganiro tuzosubira gukora ndabizi yuko abantu bose bo kuyisi bazoba bamaze kuba babona kandi ndabikubwiye kabisa bose bazoba barababona ntizosubira kwidondora kaze ku Mugo rero Media TV yego zere ko aje mukanda subscribe kugira mubandanye kwanza kugira dutangure kanda subscribe ugire partage comment ndaja subscribe mu gifaransa n'ingushi sabone okay abantu bose baje munsi kuri no video babanze biyaboneshe kugira ngo babe abagenzi b'intahemuka tugumane ibihe byose bace bagenda hano hariya munsi bagira agakomantere kugira baze baratwereka ko badushigikiye mwibuka yuko link Arlene Alu ari Miss Mafseri muri comments Miss Mafseri kandi umunsi waberewe merci yo baje baje bandi yakwise ngo maso y'inyana sha uzi ko atihenze yihenze nta nama tapesi bavugisha ukuri rero bakunda cyane so ni maso y'inyana ica muca barinyise c'est vrai ntibabeshe ubibona kuri kamera bibaze yuko ari ubeshe ariko ndondera ndabe ku maso yanjye uzogireke uzobona yuko batabeshe muyaje muri kumwe umusi jewe meze neza kuko turiho tuyaga turi kumwe ariko ntundihishe abiki gihe mukunda amafaranga uravuga ngo nakubonye guce ndakurira oya sindakurihisha jewe rero natewe iteka umusi ryo kuyaga n'amaso y'inyana ni J-Doc nkuko musanzwe mumuzi musanzwe mumenyereye kandi mu biganiro bitandukanye tukaba tugiye kuyaga na link Arlene Alu ya nkumi yacu nkuko vyama Miss Mafseri kandi gumitagata muri no miss amafaranga ni menshi naho bavuga ko nkenya ariko bacaje muri commentaire tutunure ntitwishe nibazi yuko inkoko zo mu ikarito nivuga narigeze gukora video kuri inkoko zo mu ikarito urazirembeje wewe inkoko vraiment narigeze gukora akavideo kuri Facebook mvuga yuko nza gutumira bakoresha umwanya kujya ubunure baravuga ngo yaha baravuze amajambo menshi atagira umutuma ariko je nabunure njya na stop jewe ngi inkoko gusa narabibabwiye mu bisa mu majambo make we uraguruka gusa yego vraiment nigendera n'amababa kabisa nuko woga basi sha haje nyene bagusise kamazi nagira ivuge neza yuko atiyoga tworinze kuza turatumira ku isabukuru yo koza linga Arlene Alu none navuze ngo yoga bamusutse ko amazi gusa barasuka amazi mu bisanzwe rero ntugera wiyoza wowe oya n'amakuru batakogeje none ega tuba dusa neza hoga umuntu afise yashi mwavukanye ubwiza naturel iyo purishima ariko ni Miss Mafseri ni mupfuye ni mupfuye cyane mushapu so reka gato kugira ngo dutangure sivyo neza cyane hadutembe neza
bacha bavuga ngo ku magara yawe urayafise Antani wewe urwo ruhande andi kuko ngovuga wewe ntacyo urapfa gukoresha yiwanje yanditse ahandi usanga banyishe so uyu munsi nkaba nshaka yuko G-Doc tuyaga ku kintu cerekeye The Ben uretse ko twanase umushitsi hano mu Dobene mbega Dobene buriya ni wa wundi wo mu Rwanda ya bogare nyene kuri rega wa muhungu aterura ivyuma araterura Okay, nshaka kukubaza eske mu buryo bwakiriwe The Ben uburyo bamwakiriwe ubona mubereye Dobene ubona mubereye ku munyamahanga kwe Dobene uri kuraraba uburyo yakiriwemo ntibiryoshe kuko woca uvuga ngo nshizemo inzigo mugabo kandi ntibiryoshe byongeye kubera yuko ucuraba ati none mbe Dobene ngaha mu Burundi azwi n'abantu bangahe ariko umuntu wogenda naho haruguru gatoyi mu misozi ukabaza ati Dobene muramuzi nawe tuzi gamugiza garuka baza Dobene muramuzi mikarice s'abantu benshi botora bamuzi ariko hajya buryo munsi byari bitangaje kugira uboneti bamwakiriye ku kibuga c'indege abantu bangana kurya bacana ko buriranako bagiye kwakira umuntu w'umunyamahanga bahekana bagira ante umuntu kandi atazwi urumva ucumengo burya nta muntu wigeze yibaza yuko burya yoba yatanze amafaranga kuri bajya abantu baje kumwakira ubundi bisiga ubwenge ko nimba tabarisha yene antwe yarayatanze oya yabitegerezwa none hari mu journaliste ngaha mu Burundi wo yoza kugutegera ku oya hariho umuntu ashobora kuza kugutegera kubera gukunda none jewe mvuye hanze hise ku kigo c'indege ntegerwa nabona haya amafaranga abankunda babandi bavuze ati ijya bogare twari tuyikumbuye turayikeneye tubwire bishasha iyo babo rero babandi baje bivuye ku mutima bajya nibo bukuri mugabo babandi twagiye mikariti babandi Dobene yagiye mikariti agenda arahi igihumbi oya mugabo ndabasuzuguje nabo bajya abanyamakuru kandi nabi wacu nabo ndabasuzuguje ariko dufate ko yabahaye vemere basi ayitike ya rero turu yo gushika ku kibuga c'indege hari umujama yaduze gucya arurira ugengera yahawe meshi ariko wese antkabarangana ariko muga yakoze akazi neza kamera yakoze akazi neza aba journaliste nkujya anye je ndi Dobene nasha ndamuhamesha ko yakoze akazi neza kwera yuri mu giti yakoze akazi neza yameze nka Zakayo yashimye yagendeye ku bugufi bwiwe none ahagaze inyuma abona yari kubona yari kumubona gute kandi yategeza kwerekana ko yakoze akazi neza ndashaka kubaza aho yego mugabo tutarahashika uravye uburyo yakiriwemo kameme kubera abarundi bafise umutima mwiza wo kwakirana mu rugo burya nawe nje kugutembera ndabizi yuko unyakira neza naho wowe unyankura abanza ukirengageza ukavuga ati reka ndamakire neza ubu n'umushitsi kameme abarundi rero bashanze bafise uwo muco wo kwakirana neza baramwakira kandi bamwakiriye neza vraiment urabona yuko bamuhaye ikaze kabona yuko yisanzuye mu bwanyaburunga ni ibintu biryoshe kandi mugabo hagati aho nubwo yoba agiye kurorerwa n'abantu na 5 canke 10 abantu 5 aje kubaha umunezero mu Burundi yahajye umuziki uravura mu bwonko nubwo abantu benshi batabizi muziki uravura mu bwonko ni anti stress ugiye ugatamba ugaceza akaziki ka Dobene bagafatanije na Big Fizzo naho bikaba byiza kurusha na Satubi kujye nyene babikoze bahagira ubufata utawakize ahubwo nuwasiba je nk'ubuzombabaza attention abo rero ku bantu bazoba bashaka no kubona link Arlene Aro baje kwa Dobene kaziye muze muhurire muzombona VIP ari bitwaje n'intererano yo kuriha Dobene nejewe nawe kuko link Arlene Aro oya iryo zina rirakomeye nitwoza turaribona kuri gusa nitwoza turaribona kuri gusa kiretse jewe nagire bayo mahigo urakwiye gusorora
oya kameme turi mu kumuryango twebwe sinorinda gusorora turi mu kumuryango reka tugafata uko natwe so ndashaka kukubaza akabazo kagira kabiri eske ku muziki dufate ku muziki The Ben na Big Fizzo ndakazi The Ben na Big Fizzo ninde amufasha kubona none abo bantu bo bakompara kubera abantu ntushobora baririmba oya bararirimba bose mugabo hari uririmba n'usubiramwo ntushobora kubakompara hari uririmba n'uwigishije uwundi none wocu bakompara abarundi bama bavuga ngo bavuze bakera abo bumwe nta migani muzi abakera bavuze ngo igitugu kirakura ntigisumba izosi The Ben rero ushobora kubakompara kuko umwe yigiye ku wundi urabona abantu bariko baraduga hirya yejo ariko hari abandi basaza nabo bamaze igihe kinini bakubise umuziki kuva na kera baryoheye basokuru bacu baryoheye basokuru bawe utaraza bataba baryoheye basokuru wawe kandi nuba gifite indirimbo z'akanovera n'indirimbo waciye ubwenge zihari zikiri z'akanovera urumva yuko abo bantu kameme barubatse izina kandi bakora ibintu bikomeye The Ben nawe yaravumye hirya yejo ubu yarazimye ahubwo je sindiyumvira kute yaje gukora igiteramo vraiment nta n'indirimbo nimwe FZ vumye ubu none wumva ucu muharura mu banyamuziki bageze ubwo The Ben arashoboye yarashoboye mugabo ashoboye mu Rwanda mu Burundi urumva arashoboye oya mu Burundi ntashoboye kubera why intangi banini yindi taraza umva mu ntuzenya mu Rwanda hamwe bavuga ati iyo upfuye ijisho ukaja mu mpumyisho zirongora hari yarashoboye arakomeye turamwemera ariko ashitse ngaha hategezwe guca zima cyafutse yaza yitwaje n'akantu gashasha basi byari kumvikana bukiwe byari kugenda mugubo jewe vraiment sino compare nta compare zihari umutama hajya higeje aheruka gubomura ikintu gikaze cyane mu muji wose kiriko kiratrendinga umuntu agashaza n'ibintu bya tikite aze guturirimbira kuri scene indirimbo zo muri 2018 oya nibi iyo comparison nishoboka ko yari shitika gashika oya turamwakira hama tumushire kuri scene wowe ni umujournaliste kandi ni umukameraman wari kukubwira ati genda tegere The Ben wari kwemera The Ben jewe nturabona ko ndi mu bantu bakomeye mu gihugu buke mu biki oya kameme izina G-Doc ryariyanditse twe ntibisaba turinde kuryandika ryariyanditse rero jewe sinoza gutegera umuntu nk'ujya umuvuduka bajya hakurya y'amazi jewe kuza kumutegera n'ibikunda ahubwo kimwe gusa hari akazina ako kanyuma ariko kai urumva jewe izina ry'iwanje ryariyubatse sinshobora kuza gutegera umuntu nk'ujya ahubwo umuntu nk'ujya ababijejwe oya ababijejwe hari abo ariko kazi kabo abajournaliste abakiba ariko kazi kabo barabijejwe baragenda bakamutegera hanyuma bakamunzanira akaririmba je nkicara hamwe akanyobwa kiwanje kanezerwa nkaryoherwa havuga ati uje muntu yaririmbye neza ibintu nk'ivyo hanyuma je nanje umunsi noba nashitse ahari nanje banyakiriye bantegere n'ivyo bahiro byinshi nawe aziyicara ryoherwe kuko turakuranwa nta ngorane n'imwe aho nyene eske kuri bajya abantu bahekanye bajya abajournaliste bahekanye barondera ama image barondera amakuru bavuze ko ahanini ngo n'abajournaliste b'inzara hari ama media ngo inzara ico kintu naco tukize kujya rero iyo umaze kwitahura kuri uw'inzara biba ari byiza cyane kuko uca wiga ukuruza kurondera indya bajya rero aho baraba inzara nta kosa bakoze bagiye guhiga indya muga umwanya umwe yuko bagiye guhiga indya kandi nimba barazirose uwo munsi bakoze neza urumva kuko ugendeye ujya bakunze kuvuga ati ubudakoze ntakajye ujya muntu rero naho yoba yaruriye kwikamyo hejuru yarakoze ujya munsi kuko yarinjije urumva mugabo rero kameme iyo uri kurakora akazi ka misi yose uraraba n'akazi ntugasuzugutse
yarinjije mugabo kameme hariho rimwe usanga barengeje sinciye urubanza mugabo hanyuma atarabe abikore igiprofessionnel agaciro bagenzi we inyuma yiwe naho hari abantu bafite amatelefone kameme mu ibintu byo kwiyambika umugozi kugira uduge ushike hejuru uri kuwendena ku mugozi mwizosi erega nikunda bigereranye uri kwambira umugozi mwizosi ugaca wendena ku giti kugira ngo ubone umuntu w'imbere kandi uri kuriniga ajya rero uri kurica izina ryawe kameme urabikoze urarose mugabo uri kurisuzuma uri kurica izina ryawe yego niko je ndayibona reka tugushimire cyane Jido murakoze cyane kandi urakoze nawe gose uhezagiwe uhezagiwe nawe je sando narahezagiwe ariko amen basi imana ubu ndi mu mihezagiro ya bonus imihezagiro y'uwanje narayikwica ndi mu ya bonus bon reka tukiko ko tusezera c'est link Arlene comme d'habitude Miss Marcel so big up ari kandi kazina bibagira gwa amenye